n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Muradutunga kuri aka kanya gatonyi ducerewe mu makuru avugwa kuri uyu munsi. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye inshuti namwe banywanyi ba RPA. Mwakoze kwitaba isango y'amakuru mu Kirundi aca mu kiganiro Humura Burundi yo kuri uyu wa 16 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2020. Marie Ange IRAKOZE nije ngiranda yabashikirize mu buhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Steve Niyungeko afadikanije na Emile Nibasumba. Ingingo nkuru zigize ano makuru. Intari ndwi zimaze gutegwa kuva mu mpera z'ukwezi kwa Myandagaro ngo zatewe zose n'umuhari wa Red Tabara. Muri kino kiganiro murakurikira umuvugizi w'uwo muhari baranemanga n'igitero caraye gikozwe muri zone Maramvya ya komine Burambi. Abarundi barugarijwe bikabije n'ubukene muri kino gihe. Abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko abarundi ndwi kuri 10 bahanzwe n'ubukene. Nayo ku misi yose ya gatatu nkuko musanzwe mubimenyereye mu gice ca kabiri ca kino kiganiro cahariwe amagara soko y'ubuzima tubayagira ku ndwara ifata mu nda bita hernie. Mukanya idonito. Nongere ndabaramutse ndabahani kaze. Reka dutangurire ano makuru yacu mu gisata c'umutekano. Umunyagihugu yitwa Liberion Sabimana wo ku mutumba Ruvumu muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza yaratowe ari kiziga mu murima w'icayi inyuma y'isaha zitandatu zo kuri uyu wa kabiri. Amakuru duhabwa n'abanyagihugu bo muri zone Gwegura havuga ko baheruka Liberion Sabimana igihe yariko akubitwa n'ugwaruka rw'imbonera kure rurongo n'uwitwa Busimbo ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere. Zimwe muri izo mbonerakure zikaba ziri mu minwe y'igipolisi. Umuntu w'umugabo yaraye yishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri ku mutumba Mugomere mu ntara ya Rumonge. Uwo mugabo yishwe n'umugore wiwe amukubisa agafuni mu mutwe aho bariko baratata aca aracikana. Uyo muntu w'umugabo yaraye yishwe akaba abaye uwugira kabiri yishwe n'umugore wiwe muri iyo ntara mu kiringo c'imisi itatu. Umutekano warasubiye guhungabana muri zone ya Maramvya komine Burambi ni mu ntara ya Rumonge. Abantu batatu nibo bamenyekanye ko baguye mu gitero cakozwe n'umugwi w'abagwanyi bitwaje ibigwanisho. Abanyagihugu baho bakababazwa n'ukuntu bama bategwa abajejwe umutekano niba batabare. Idonido na Eloge Divin Remesha. Ico gitero cyabaye muri zone ya Maramvya muri komine ya Burambi nk'igihe cy'isaha 6 z'ijoro. Amakuru ava mu banyagihugu baho amenyesha ko ico gihe abagwanyi bivugwa ko ari abo muhari Red Tabara bariko batana mu mitwe n'imbonera kure zo muri ako gace zari kwirondo zongera zikora n'ibikorwa byo gukizura. Amasoko ya RPA muri ako gace amenyesha ko imbonera kure zigera kuri 3 zahasize ubuzima. Muri zone Maramvya agashimbiri kiganza aho bita Inyarugaga muri ijoro ryateye yapfuye abantu batatu bandi batatu barakomereka bakaba bishwe n'abagizi ba nabi. Mu mbonera kure zapfuye RPA yashoboye kumenya amazina abiri muri zo n'uwitwa Hatunga hamwe n'imbonera kure izwi kwitazirano rya Kamoteri. Naho rero ico gitero cyabereye hafi y'ahari kirindiro c'abajeje umutekano ntaco bigeze bakora ngo batabare. Ivyababaje cyane abanyagihugu bo mu gacimbiri ka Kiganza. Turatangazwa no kugenda duterwa n'abagizi ba nabi bakatwinjiramwo kugeza niyo bafata abanyagihugu bakica abandi barakomereka kandi abajejwe umutekano ari polisi y'abapolisi iri nko ku metero nk'500. Biratubabaza cyane kuko twarabuze ikintu kidutabara. Mu gatondo kuri no wa gatatu intambara zabandanirije ku ruhande rw'umutumba Donzi wa komine Burambi nyene ahumvikaniye urwamo rw'amasasu nk'uko bivugwa n'abanyagihugu. Umutekano muke wavuzwe kandi no muri komine Mugamba
neza na neza aho bita Imutobo no mu Kagongo ni muri zone Kibezi. Muri ako gace abanyagihugu baho bavuga ko n'imirimo itari mike yahuri harangurirwa yahagaze. Aha twovuga nk'isoko itigezere makuru uyu wa gatatu. Ico bikoze naho umutekano bandanye uhungabana mu bice bitandukanye vy'igihugu, inzego z'umutekano ntaco zirashima kubivuga ko gushika ya mango. No mukuru w'igihugu asanzwe ari kizigenza mu ntwara miheto aracari mu gacerere kubijanye n'umutekano muke urangwa mu bice bitandukanye vy'igihugu. Eroge Divin Remesha arakenuye uretse ico gitero umuharire tabara uremanga ko ari wo wagavye ibitero byose bimaze imisi biba mu gihugu. Mu mpera za kino kiganiro umuvugizi w'uwo muhari araza kuba umutumire wacu. Ivyigwa bimaze igihe bihungabana ku mashure amwe hari muri komine Bugarama y'intara ya Rumonge bivuye ku ntambara zimaze igihe muri ako karere zihuza abagwanyi b'umuhari Red Tabara n'ingabo z'igihugu. Ivyatumye imiryango itari mike ihunga. Inkuru ya Clovis Niyonzima. Intambara zimaze imisi zibera mu makomine ya Bugarama, Muhuta na Burambi zatumye ivyigwa ku mashure amwe yo muri ayo makomine bitagenda neza. Kuko isoko ryacu mu ntara ya Rumonge bimenyesha imiryango itari mike yarataye izabo bituma abanyeshuri batakija ku mashure abandi bagatinya kujayo ngo intambara zava zaduka ariyo bari nkuko uyu muvyeyi avyigana. Imisi amashuri yatanguye hari abanyeshuri benshi batagiye ku masomo imiryango myinshi mbere tayizabo irahunga benshi mbere n'abagize ngo baragira umutima ugumye hageze amasaha ku mugoroba baca batabakumuka gahungira ku misozi guce ku mitumba bikeka ko bari umutekano gusumba. Abanyeshuri rero barahevye kubera ivyo umutekano abandi bakavuga bati tuje ku mashuri kumbure tugire ingorane byose bikaba intambamyi kugira ngo abanyeshuri babandanye baza ku mashuri. Ikindi ngo catumye abo banyeshuri batitabira ivyigwa nkuko bisanzwe n'ingingo ya Buramatari wa Rumonge itegeka imiyabaga yose irenze imyaka 18 kurara ku irondo n'abanyeshuri badasigaye inyuma. Ikindi kiba cyaratumye abavyeyi tugira impungenge zo kurungika abana bacu mu mashuri n'ingingo Buramatari wa Rumonge yafashe muri aya makomine yagaragayemo imigwano no kumena mu Butagukana na Burambi aho ifashe ingingo bivuga ko umuntu wese urwaruka umwana w'umuhungu akushika imyaka 18 kuduga ategetse kwa irondo atabigiyemo naho gacibwa ihadawu cyangwa agafatwa n'umuntu yoshikiye Rwanda. Abanyagihugu muri komine ya Bugarama, Muhuta na Burambi banamenyesha ko intambara zicureshe bahohoterwa bagafatwa bagafungwa bagizwe gukorana n'iyo migwi yitwaje ibigwanisho. Basaba ababarongoye ko bokingirwa hagufatwa nk'abagwanyi. Uruganda rwa RPA rwahamagaye consolateur Nitunga Buramatari w'intara ya Rumonge kugira atanga umuco kw'ivyo bibera mu ntara rongoye ariko akaba atacu yashimye kubivugako. Clovis Niyonzima arakenuye ishamba cimeza rya Rukoko ririko rirasha kuva imbere y'isaha 6 zo kuri uyu wa gatatu. Abegereye iryo shamba bavuga ko umuriro watanguye kuboneka nko mu gihe c'isaha 5 z'agatondo. Gushika ubu ahariko harasha akaba ari guhera kuri transversale y'umunani kugeza ku y'icumi muri komine Gihanga. Imiduga ija canke iva mu ntara ya Cibitoki ikaba irengana bigoranye. Uwo muriro wahereye kwibarabara ry'ikaburimbo abanyagihugu bakaba bakeka ko vyoba vyakozwe n'abajeje umutekano kugira ngo habone ntihagire imigwi y'abagwanyi iyo kwinyegeza. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI. Ano makuru tuyabandanyirize mu gisata c'agateka kazi na muntu. Abubakari Ndayishimiye batazira toyi imbonera kure iyo kugacimbiri kagaragara ku mutumba na zone Buringa muri komine Gihanga ni mu ntara ya Bubanza yarabonetse kuri uyu uw'Imana. Ni nyuma yaho umuryango wiwe warumaze imisi 10 utazirengero ryiwe. Abubakari Ndayishimiye batazira toyi yari yahamagawe kuri telefone igenekerezo rya 3 z'uku kwezi na Jean-Jacques Bigirimana Zira Sadiki arongoye umugambwe CNDD-FDD ku mutumba Buringa. Kuva ico gihe ntibasubiye kumukubita ijisho. Agize gatanu afashwe agatagwa mu mvuto kuri Muradutunga agize gatanu afashwe agatabwa mu mvuto kuri batandatu barongoye umugambwe Senel
mu makomine agize intara ya Bururi. Uyo nawe ni urongoye uyo mugambwe muri komine Songa yahagaritswe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Ni nyuma yaho hahagarikiwe indongozi z'umugambwe Senel mu makomine ya Bururi, Vyanda, Rutovu na Mugamba. Bose bakaba bahagarikwa ku mutahe w'umushikirizamanza wa Republika mu ntara ya Bururi. Ni nkuru ya Janvier Nininazwe. Kino gitondo cy'uwa gatatu urongoye umugambwe CNL muri komine Songa y'intara ya Bururi ahejeje guhagarikwa ku rugo iwe, aho yazindutse asanga yaraye akikujwe ku rugo iwe n'abapolisi n'imbonerakure ku itegeko n'umutahe wa Procureur w'intara ya Bururi. Ubu unye ahejeje gufatwa, yajanywe ntiturahamenya. Abasenere mu ntara ya Bururi barageramiwe cyane rwose, bariko baragira kiramenyekana n'abamaze iminsi bahagaritswe. Nta n'umwe arashyirwa imbere y'umushikirizamanza ngo amubwirize ariko izo yagirizwa. Kuri batandatu barongoye umugambwe CNL mu makomine yose agize intara ya Bururi, uyo agize gatanu afashwe agatabwa mu munyororo. Inyuma y'abarongoye uyo mugambwe mu makomine ya Bururi, Mugamba, Vyanda na Rutovu, kuri uno wa gatatu hahagaritswe Hurumbirimana Emmanuel arongoye umugambwe CNL muri komine Songa. Ku makomine atandatu agize intara ya Bururi, uwusigaye yidegemvya gushika ubu mu barongoye umugambwe CNL ni Ndayiragije Gabriel awurongoye muri komine Matana. Abanyagihugu bo mu ntara ya Bururi bakavuga ko batekewe n'ubwoba kandi batanguye kwinuba leta mvyeyi. Inkomoko ya vyose ni inama bakoreye muri permanence, inama y'umugambwe isanzwe, abariko barabegera hamwe ubuzima bw'umugambwe muri rusange. Mugabo hagati y'ivyo hashobora kuba hariho n'ibindi bintu tazi bitaja habona. Abanyagihugu bakaba bafise ubwoba bwinshi, abatarafatwa bose bamaze kunegera kandi bamaze guhunga. Sinzi icyo twobivuga ko ino leta mvyeyi. Abo bose barongoye umugambwe CNL mu ntara ya Bururi bakaba bahagarikwa n'umushikirizamanza wa Republika mu ntara ya Bururi. Ku rubuga ngurukana bumenyi rwawo Twitter, umugambwe CNL umenyesha ko uhagaritswe umutima n'iryo hagarikwa ry'abawuserukira bakongera bakaba n'abanywanyi bawo. Ihagarikwa ngo ririko rikogwa hisunzwe amarementanya. Janvier Nininahazwe. Abanyagihugu bagizwe n'imiryango irenga 200 baba mu ikambi y'abateshejwe izabo ya Buhoro, komine Itaba, intara ya Gitega, baragiriza patiri mukuru wa paruwasi Buhoro kuba agomba kubirukana muri iyo kambi. Insiguro zitangwa n'uyo musaserdoti ngo nuko amahoro yagarutse mu gihugu. Ni nkuru ya Emmanuel Niyungeko. Iyo kambi y'abateshejwe izabo iri ku mutumba Rukobe ya kabiri, zone Buhevyi muri komini Taba, ikaba yubatswe mu itongo rya paruwase Buhoro kuva mu mwaka w'1993. Abanyagihugu bayibamwo barenga imiryango 200, benshi muri bo bakaba bahahungiye inyuma yaho baburiye ababo. Abanyagihugu bava ku mitumba ya Kagoma, Rukobe ya mbere n'iya kabiri, Kanyonga na Ruhanza. Muri kino gihe rero bakaba basugirijwe na patiri mukuru w'iyo paruwase, nk'uko umwe muri bo yavyiganiye RPA. Muri komine Itaba mu ntara ya Gitega, bwicanyi bwarabaye, abavyeyi bapfukanye turabura. Hanyuma icyariye gukurikira nuko uwagize Imana akanyegezwa aca avayo. Hanyuma ko nyene bukebuke baraturura mu nyene birahaboneka, n'abahungiye mu misozi barazana baraba kambi y'impunzi hari mu 1993. Ngera nyene ashira 1994 n'ukwasi atubangamiye gose. Tuveho ntibyoroshe kuko bitarema kandi hirya no hino n'ubutumva intambara ziriko ziraba. Ivyo uyo yihebeye Imana yagirizwa ntabihakana. Padiri Ndiho kubwayo Petero Karaveri yemeza ko ivyo yabikoze kubera ko ubatamvo nimwe yotuma abo bateshejwe izabo badasubira iyo baje bava, kuko atantambara zikivugwa mu Burundi. Niyaba paruwasi yarakingiye abantu ikabaha aho baba kubera ugutotezwa kw'intambara canke amagume yahari, ubu ileto yuko umuntu wese asubira mu vyiwe, asubira muhira, kandi umwana wahaye ahoba mubyuti rero ndahakeneye hama ngo twiribwe turavugana ibindi. Nta ntambara ihari, no wese arafise hazo canke yapfuye. Ibintu birakenewe gutondekwa no gutunganywa neza. Umunyagihugu aba hafi yahubatswe iyo kambi y'abateshejwe izabo aremeza ko iryo tongo ari rya paruwase Buhoro, ariko asaba uyu mupatiri kutivanga mu vyo guhungura impunzi kuko ico kibazo cega leta ari nayo yahabashize. Mw'ico gihe umupatiri yarahunze ahungira Tanzania, nta masezerano canke ibiganiro vyabanje kuba kugira
impunzi z'abantu ntabwo batijwe na paruwase isanze bahari itongo ni rya paruwase ahubwo gusa leta yabonye ahantu hashoboka abariho ibegeraniriza nyuma ritanga n'imfashanyo barabubakira nibaza ko leta ifite ingene yabitekanije izobikora. Mu makuru yacu azokurikira tuzobabwira iterabwoba ririko rirakoreshwa na patiri mukuru wa paruwase Buhoro, iterabwoba arikagira kuri abo banyagihugu bateshejwe izabo. Emmanuel Niyungeko sentare ntahinyuzwa kuri uyu wa gatatu yashashe mu rubanza rw'abakekwa kugira uruhara mu igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye. Kuri uyu munsi bukaba bwabaye ubwa mbere ubwo rubanza ruburanishwa mwidonido. Muri 200 barondegwa muri iyo dossier batanu gusa nibo bari bitavye mu ntahe y'icese yo kuri uno wa gatatu. Bane muri bo nabasanzwe bari mu munyororo, uwugira gatanu nawe aburana yidegembya. 15 basigaye muri abo barondegwa muri ugo rubanza bari mu mahanga, bakaba kandi barankiwe niyo sentare guserukirwa n'abashingwa manza. RPA yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru Iwacu. Bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 22 Gitugutu umwaka wa 2019. Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha makuru. Ano makuru tuyabandanyirize mu gisata c'ubutunzi. Abarundi ndwi ku 10 babayeho mu bukene butagira izina. Ivyo navyo bikaba biri mu bituma amabi yongerekana mu Burundi, bivugwa n'umuhinga yigenga akurikiranira hafi ibijanye n'ubutunzi. Faustin Ndikumana asaba leta gukoranya inama rukokoma y'abahinga mu vy'ubutunzi bakerekana ingene igisata c'ubutunzi conagurwa ikongera igaha agaciro inama nkuru y'ubutunzi. Twibaza rero yuko iyo nama yoshobora kuba kuko ubukene uko baje ku rugero aho usanga tuzosanga atakintu bishoboye gukora haba mu bijanye n'ubutsimbataza bwashaka iby'intwari bereye agataya akazi na muntu nyine n'abantu babaho n'ivy'amademokrasi. Ubukene muri kurasasira indava amabi menshi mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nama rero tukabona yuko yoshobora kuja mu leta rwego hejuru n'imigambwe yaba itavuganwe na leta, hakaja mu za société civile, sendika, mu bisanzwe nk'iyo nama ikoranye hoshikwa kuki ngano twoshobora kubona iby'ubutunzi ngene byifashe tugasubira tukabona ubukene aho bugeze, igihugu ho kimwe cyifashe haba mu bisata bitandukanye. Kigira kabiri n'ugushaka kugira conscience y'uko nubwo igihugu cyacu kivuga mu byanyuma bikenye cyanyuma gikenye, ubwo butunzi kaba Imana yaduhaye butuba twomera gutyo, hanyuma bigaca bituma tuje tubona ibyihuta gusumba ibindi, ikibuze twohindura hanyuma gasanga bita guhindura ingendo, ukaba ari ingendo zituzingamitse no munsi ntizizotuma dutera imbere. Hari abantu bazaze ingendo mbi cyane, ha kugira biturire, kwigungira ko, kwikunda, egoisme, gukumira abantu avuye mu by'ubutunzi ashobora kutugiraho udashobora kugiraho bidushikanye. Leta nayo igaco bitakwempirisa no kuvuga gushiraho uburongozi buhindura abantu n'ababwegera bakabanza bagahinduka bo nyene nabo bagahindura bitari leadership transformationnelle, bagahindura abantu nabo nyene bahindutse kugira tumere nk'ibindi bihugu. Uko kuntu igihugu cyari bari cyanyuma matumamo we uri mubi, we uri muki dukumira natugira iki, igihugu bariko bagishira mu byanyuma bikenye none turiko twumutiki. Ikindi nuko byaname janye n'ubutunzi niyo yohabwa agaciro hakaza abantu baterera ivyiyumviro igihugu bakamuriko baregera leta abashikiranganje bafite ubuhinga mu bintu by'igihugu cyose kugira ngo barabafasha beke byo kugwa basigurira abanyagihugu kugira dushobore gufata intumbero. Ubwo rwego rurahari mu mwibwirizwa shingiro kibaza yuko ari ibintu byofasha ku gihugu cyo kwisununura. Nkuko twari twabibamenyesheje uyu numwanya w'umutumire wa kino kiganiro, uwo nawe numuvugizi w'umuhari Red Tabara ajejwe ivy'igisirikare Patrick Nahimana yaganiriye na Ines Gakiza. Patrick Nahimana rumuvugizi wa gisirikare w'umuhari Red Tabara, ndabaramukije. Ndabaramukije
namwe Inesi. Kuva mu mpera z'ukwezi k'umunani hari ibitero biriko biraba mu Burundi bimaze kuba mu ntara indwi zitandukanye Bururi, Rumonge, Bujumbura, Rirare, Kayanza, Mwaro, Bubanza na Muramvya. Muri ivyo bitero vyose ni Red Tabara yabikoze canke mwebwe mwemera ibitero vyabaye mu ntara zimwe zimwe? Izo ntara zose vuze harimo ingabo zacu, harimo ingabo za Red Tabara. Kuva itariki 23 z'ukwezi k'umunani Red Tabara niyo yatangiye guhangana n'igisirikare, polisi hamwe n'imbonerakure za CNDD-FDD mu gihugu c'u Burundi. Izo ntara zose uko zivuze ko ari indwi zose intambara ziko ziraberamwo, ni intambara zihuza Red Tabara ya leta y'u Burundi hamwe n'imbonerakure za CNDD-FDD. Ego uravuze ko muri izo ntara zose indwi ari Red Tabara iriko irahangana, mbega mwebwe ibitero vyanyu biba bigana bande? Ibitero vya Red Tabara bigana bwa mbere ingabo za leta ya CNDD-FDD, igipolisi gikoreshwa n'iyo leta hamwe n'abana kwita abamercenaires imbonerakure za CNDD-FDD, bakabona kandi n'intera hamwe. Muravuze ko mubo muhiga muri ivyo bitero vyanyu harimwo imbonerakure, muri ko muratera muzitandukanya gute n'abanyagihugu basanzwe? Ubwo ntimuhava mujaniranya n'abandi banyagihugu? Gatisi nta abanyagihugu dushobora kujaniranya kuko imbonerakure ngena zikora abantu bose barabizi. Imbonerakure zije imbere y'abasirikare, zije imbere y'abapolisi, nizo zifata iya mbere ku rubuga rw'intambara. Aho rero ndibaza yuko iyo intambara zabaye abanyagihugu aho bita abanyagihugu kambere imbonerakure bakaza imbere bakazana nabo bajejwe umutekano bumva ba leta, igisirikare n'igipolisi. Abo bantu c'est très clair yuko ari milisi, kandi milisi biri harume abo bantu asaba civile. Mwavuze kandi yuko ibitero vyanyu bigana bajejwe umutekano, gipolisi, gisirikare, imbonerakure n'intera hamwe, ariko mu bitero dufatiye nko kucabaye mu ijoro ryo kuri uwa mbere uheze muri commune Rango, umugwi wanyu wateye amaduka n'inzu bacururizamwo imiti, naho mwahigayo imbonerakure n'abasirikare n'abapolisi? Jere ico gitero cabaye ahonye muri Rango ntabwo shakozwe na Red Tabara, kandi ico si gitero iyo basuma bateye hano n'icyo bari gitero, abantu bose bibishe nko nabwo barabagwanya. Ariko mwari muhejeje kutubwira ko no mu Kayanza ari mwebwe mwateye, naho harimwo Irango ni mu Kayanza? Affirmative, ivyo nivyo ibitero ndabikubwira ndavyemeza, ari amapolisi yatewe muri za matongo, ariko nko umuntu agiye kwiba uwundi kamwica ntabwo Red Tabara birikira bikora ivyo bintu. Iki gitero cyo mwijoro ryo kuwa mbere rero mwebwe muragihakana ko atari Red Tabara yakigize? Uwa mbere nyene wo muri ino ndwi turimo igitero cy'abantu bagiye kwiba ndagihakana. Red Tabara ntiyigeze ifata gahunda kuja kwiba farumasi yica abanyagihugu b'inzirakarengane. Red Tabara sinshasha iramaze imyaka yaranimenyekanishije, hari n'ibitero yakoze muri kahise hanyuma hakagera igihe idasubiriye. Ubu mwovuga yuko mwatanguye mutazohagarika? Ibitero byatanguye n'ibitero bizobandanya, si ibitero by'umunsi umwe canke by'iminsi ibiri, ni urugamba ni processus, ntabwo ari ibintu biba umunsi umwe ngo bice bihera, ariko bizobandanya kuko abarundi bose baravyumva, barabona na importance yo kubigwanira. Intumbero y'ivyo bitero vyanyu niyihe? Ni ukuzoruhuka mutembagaje ubutegetsi mukoresheje umuheto, canke muvuga muti hamwe ubutegetsi buhari bwo bahamagarira mu biganiro muzoca musubiza inkota mugubati? Ega izi ntambara zose ziriko ziraboneka ko twabuze aho tuganirira, yaba ibiganiro byari cyarabonetse bwa mbere, ntabwo twari rego turafata umuheto ngo tugane na leta y'u Burundi. Icyo dushyira imbere ni neza y'abarundi, iyo leta y'u Burundi n'ubu yokwega ikavuga ati ngano mvuze abarundi ndabumvirize ntabwanguye atake ndahimwe ndabiko tuganira hanze iyo ntambara igahagarara. Ariko n'abandi bitabaye leta twarafashe tuzogwana maka icyo duharanira tugize gute tugishitseko. Ikibazo ca nyuma, hari amakuru amaze iminsi avugwa aca no ku mbuga ngurukana bumenyi, akanavugwa mbere n'abari mu ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD banakekeranya yuko umuhari Red Tabara yoba ari ico bumvikanye n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Kwa umuvugizi wa Red Tabara jejwe ivya gisirikare, kuri ivyo bivugwa binugwa hirya no hino mu bivuga kwiki? Ivyo ico ni kinyama cyangwa sasibyo, ntako no uja kuvuga leta y'Uburundi ko yigwanya uje kurara mu ishamba ariko komproba mwagirariye ngo bishoboka. Ivyo sivyo turavyamirije, Red Tabara ni ikiragwana, ifise vyigwanira, ifise vyaranira, CNDD-FDD na ifise vyayo, namwe duhuriye abona abantu batugwanya. Patrick Nahimana, ndabakengurukiye kuri akanya maduhaye. Namwe ndabakengurukiye.
Uretse kuri Facebook, YouTube na Twitter amakuru ya RPA murashobora kuyaronka muyasavye ku murongo wa WhatsApp akamenyetso ko guteranya 49 151 amajana 294 16 amajana 348 mu gice ca kabiri ca kino kiganiro cahariwe kigabane amagara soko y'ubuzima mwama mukurikirana ku minsi yose ya gatatu uno musi batuganirira ku bijanye n'indwara ifatira mu nda bita hernie. Muri kino kiganiro turaja kubona bimwe mu bitera iyo ndwara n'uburyo bwo kuyirinda. Ikiganiro mwagiteguriwe na Onesime Dushimagize. Amagara soko y'ubuzima. Amagara soko y'ubuzima ni ikiganiro gica ijya nino indwara zitandukanye ibizitera n'uburyo twozikingira. Ikiganiro amagara soko y'ubuzima gica ku radio ijwi ry'Abanyagihugu RPA ku munsi wa gatatu. Turabaramukije inshuti bakunzi mwahisemo gutama natwe mu kiganiro amagara soko y'ubuzima. Kuri wa gatatu igenekerezo rya 16 Nyakanga umwaka wa 2020 twifuje kubaganira ku bijanye n'indwara ifatira ku mara no ku mushishito bita hernie. Turaja kubona bimwe mu bitera n'uburyo bwo kuyirinda twifashijemo n'umutumire muganga Antoine Nifasha. Ikiganiro magateguriwe nanje Onesime Dushimagize. Tubahaye ikaze. Muganga ndakuramukije. Amahoro neza. No munsi twaramutse tuganira ku ndwara ifatira mu nda bita hernie. Mushaka kutubwira ni indwara iteye ite ni hehe ikarira gufata? Murakoze cyane. Hernie kuvuga yuko ari turumbuka ry'amara canke umushishito bikazana ikivyimba gishobora kuza kunda canke mu nda indani igihu gifyonze rero kigasubirayo kikinjira kakavyimba kagahera nicyo twokwita hernie réductive. Akarorero ni nk'iyo umuntu ashobora kuvuga ati umuntu afise irombo canke umucondo canke cya kivyimba ku mukondo, aho ni hambere dukunda kubona hernie bita ombilical. Kandi icyo kivyimba gishobora kuba kenshi impande y'intantu haba iburyo haba ibumoso ibubamfu. Abari hernie inguinale ishobora kuba inguinale iburyo cyangwa ikashobora kuba ibumoso, ariko kandi ishobora kuba hernie inguinale cyangwa crirale, no kuvuga ngo iba mu masumbi hajya bavuga ati ni mu masumbi. Iyo ishobora kuba cyane cyane ku badamu, ku bantu b'abagore. Hari n'iyindi hernie epigastrique bashobora kuvuga bati iri mu gakoratima haravyimba, cyangwa ni hernie iyo ibiri mu nda. Iyo mu nda ishobora kuba hagati y'amara cyangwa ishobora kuba hagati y'igikiriza no mu nda, ugasanga ni umushishito uduze mu gikiriza. Iyo ni hernie yata. Hernie ko zitandukanye ziterwa n'iki? Birumvikana ko amahernie atandukanye ari menshi, kandi n'ibiyatera kenshi ntibashobora kubitora, ariko twogaburamwe ibice bibiri cyane cyane. Hariho hernie tuvuga ngo ni congenital cyangwa ni kakavyimba kaza umwana avukana. Hari n'abandi rero bavuka ata hernie bafise cyangwa akavyimba bafise, ata uwo mucondo bafise, ata yirombo bafise, mugabo bakuze hakaba bituma ako ka hernie kaza. Icyambere umuntu ashobora kugira umubyibuho urenze surpoids, bigatuma ka hernie kaza, canke umuntu ashobora kugira icyo twokwita pression intra-abdominale, kuvuga ngo mu nda hariyo inkomezi nyinshi cyangwa hari ibintu bituma haba ubukana bwinshi. Akarorero nk'abantu bagwaye asthma, bagwaye nka bronchite, bagwaye nko gukorora inkorora idakira,
bakorora cyane basunika impwemu cyane bashyiramo ingufu cyane bigatuma hahandi rero mu nda mu mukondo cyangwa impande yo mu ntantu haba hasanzwe hadakomeye cyane haturumbuka hagaturumbukamwo amara akavyonda agaturumbuka bikazana kakavyimba. Hari n'abandi rero bashobora kuba bariko bavuza inzumbete bavuza imyironge inzamba amafanfara. Abo bantu barashyiramo impwemu nyinshi bigatuma hahantu hari hasanzwe hadakomeye cyane hatumbukaho yamara. Ni nk'akadirisha gaca kica gaca kabaho ni nk'icyanzu. Abandi bashobora kugira iyo hernie n'abantu bariko barasaza, ni ukuvuga faiblesse musculaire. Iyo muscle cyanke inyama umuntu ariko arata udutege utuguvu zagabanutse, uko zigabanuka arengeje imyaka 50 aba ari risk, biba bituma hari aho iyo hernie iza. Hari n'abantu rero bikorera ibintu cyangwa baterura ibintu biremereye cyane birenze, cyangwa umuntu akajya muri siporo agaterura amarateri ibintu birenze atanabyitegekanje atabyiteguriye, ubushobozi bw'umubiri butarabimenyera, agapfa guterura ngo abandi bariko baraterura ivyuma. Icyo gihe abiteruye nta kabuza hashobora guturumbuka ya hernie cyangwa cya cyanzo kikaba giciwe hakaba hatumbukamwo hernie. Mutubwira ibimenyetso byerekana ko umuntu afite hernie nibi. Icambere abantu babona batanguye kuvyimba yakavyimba ahantu akamanyibaza mbega ahanatewe niki, cyane cyane ku bantu b'abagabo bakabona mu ntantu haruguru iburyo ibumoso bakabona havyimbye bakabona biramanutse no mu magara. Icyo gihe atangura kwibaza mbega ibi binshikiye nibiki, yafyonda yabisubizayo akabona birasubiyeyo. Nicyo kimwe no mu mukondo umuntu agize iromba cyanke umucondo abonye kivyimbye hari aho kiza akabona n'inda yavyimbye. Ibyo bishika cyane cyane ku bantu bagwaye urusina, abantu bagize acide bakajya babona haravyimbye. Ni gihe hernie ivyimbye umuntu akabona ayisubizayo igaruka ayisubizamo igaruka, ni hernie réductible kandi aho ntababara. Ariko hari n'igihe ako kavyimba kababara, kakababara ni hernie douloureuse, kakababana kandi amara akitembera ameze neza. Ariko hari naho aho hantu muri ako kadirisha muri icyo cyanzo amara yaciyemo afatigwamo, ni nk'ufata akanigura umuntu. Ayo mara aranigurwa ntaba gihema neza, ntaba gitambutsa neza kirengana imyanda cyangwa ibyo umuntu yariye. Icyo gihe umuntu arababara cyane. Hernie très douloureuse étrangle imaze kugara cyane bituma inda ivyimba. Uko indi vyimba uko amara yabyimbye atakirengana umuntu ntiyituma, kandi cya kabiri umuntu acatangura kudahwa. Uko kudahwa rero biba bigeze kure, umuntu ativuje n'ingoga amara arabora, amara ashobora gutoboka. Atobotse bitobokera mu nda, nicyo bita peritonite. Iyo peritonite rero mu nda byatobotse hacaba ikibazo, ya microbe zishobora guca zishwara mu mubiri wose, ni sepsis, kandi umuntu akagira na shock, n'urupfu rushobora guca rushika umuntu agapfa. Umuntu rero akwiye kwivuza akiri kuri ya ntambuko ya mbere, akibona havyimba akibona atarababara. Umuntu yorindira igihe avyimba cyane bikavyimba cyane, cyangwa igihe byoba bibabara byamaze kugara. Ni byiza kugarura impene ikiri hafi. Turabonye ibimenyetso by'iyo ndwara, umurwayi araje kwa muganga, murabonye yuko afite indwara ya hernie, muraheza mukamuvura gute, mumufasha gute? Murakoze cyane. Iyo hernie rero kuko twabivuze n'abana bakivuka bashobora kuyivukana. Iyo ari umwana bazanye afise ya hernie cyanke umucondo cyanke kakavyimba, haba mu mukondo cyanke hahandi twavuga haruguru y'intantu n'ahandi,
akifise imyaka mike atarakwiza 3 ntitwihuta kumubaga twihuta ahubwo kugira icyo twita prevention mugabo prevention nitwobwira prevention kandi agwaye mugabo turababwira ko icyo bitihuta turindira ko umwana akura gato kugira ngo ashobore kwihangana cyangwa ashobore gufashwa na anesthesie kuko anesthesie yo ku mwana mutoya no ku mwana akuze sico kimwe turindira ko umwana akura rero agashitsa nk'imyaka 3 ikindi iyi ndwara ntivugwa n'imiti mu kubaga uje rero kubagwa asuzumwa n'ute anesthesie ikinya no kuvuga ngo ubagwa dushobora kumubaga tukugara kakadirisha amara yacamo dukoresheje ibisanzwe biraho nicyo kutwita kudoda gusona kubarira gukoresha uburyo bw'inyuzi ubwa kabiri nuko kakadirisha kakanzo dushobora kukugara dukoresheje icyo twita proteze cyangwa kameshi nukuvuga ngo tuba dushizemwo urugi akayunguruzo akantu kategekanijwe kugira tugashireyemo kace gafatana n'inyama n'ibihimba biraho byose bikaca bifatana n'umubiri ibyo byose no kugira ngo ntibigaruke kuko abantu babazwe badakoresheje ubu buryo bwa kabiri bishobora kugaruka nico gituma hari aka kayunguruzo kategekanijwe kugira ngo bagashiremo iyo kashizwemo ubufisa amahirwe umuntu arabazwe mumenya yuko yakize cyangwa ko wenyine yumva ati nakize abaciye nk'igihe kingana gute murakoze cyane igihe umuntu yabazwe rero akurikiranwa na muganga akamubona haize iminsi 30 ariko kandi akongera akamuraba bakabonana haize amezi 6 iyo haheze amezi 12 duca tumenya yuko burundu umuntu yakize umuntu akibagwa kirazira rero guterura ibiro birenze 5 mu minsi 30 ivyo tubisaba umugwayi wese kugira ngo igihe yabazwe yirinde ntaterure ibiro birenze 5 mu minsi 30 ikurikira kubagwa kandi imyimenyerezo canke ingorora mubiri sport yongera kuyikora bukebuke rero batayivukanye reka tukingire tarawunigwa niko gitinyene mu bakingira prevention kubakingira rero no kwirinda bya bintu bituma cyangwa ibyo favoriza byozana ya hernie no kwirinda umubyibuho urenze cyangwa abagira sport bakagira imyimenyerezo kwinonora imitsi bitarengeje urugero bakirinda guterura ibintu biremereye batavyiteguriye kandi bakivuza n'indwara zifatira mu buhumekero nka asthme nka bronchite umuntu akavyivuza neza hakiri kare muganga ndagushimiye cyane murakoze namwe cyane kandi natwe turashima yuko tugira icyo dukoze kugira ngo abagwayi bamenye kwivuza no kuzitira bataroneka turabashimiye namwe mwese mwahise mu gutema natwe ni hano ikiganiro amagaso ko y'ubuzima cy'uno munsi kigarukiye onezime dushimagiza nakibateguriye ndabasezeye ndabifuriza kororanirwa mu banyu no mu byanyu naho ko wa gatatuza cari ikiganiro amagara soko y'ubuzima mutegurirwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu Nshimire mugezanje Onezime dushimagize hajeje kudushikiriza ikiganiro amagara soko y'ubuzima nino ngaha nshuti namwe banywanyi ba RPA duciye dusozerera ano makuru yo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 16 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2020 dushimire mwebwe mwese twari duteramanye nshimire cyane bagenzanje bamfashije gutororokanya aya makuru nibagiye MS Steve Niyungeko na Emile Nibasumba bariko baramfasha mu buhinga bw'ivyuma Marie Ange irakoze nariko ndayabashikiriza ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'umutekano Imana ibarinde ho muri Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye